Muraho neza murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Hama umunsi tukaba tugiye kuvugana ku mategeko y'amafaranga. Amategeko ngiye kukubwira n'amategeko ushobora kumviriza hama ugatangira kwisanisha nayo mu gihe uba wamaze kwiga amategeko kandi ukayamenya nuko amafaranga ariyo azogukurikira wewe hagukorera amafaranga ahubwo amafaranga niyo azoza akagukorera. Ibintu ngiye kukubwira ni ibintu byahinduye ubuzima bw'abantu benshi. We nawe ushobora kuba ufise amafaranga make ariko ukibaza ati mbega je naje ko mbona afise amafaranga makeya yoshobora kunkorera. Ico nokubwira nuko niwamara kumviriza ivideo gushika ku musozo nuko uzoba wamaze gutahura ukuntu uzoshobora gukoresha amafaranga yawe make ugasanga amafaranga aragukurikiye. Rero ico usabwe nuko wokumviriza imyitwarire y'amafaranga hama ukabishira mu buzima bwawe. Hari igihe ubona uri wa muntu kandi ukabona urakora cane, ukabona ukora ijoro n'umurango, wagera naho uryama ukarara wumva warushe urarurata ukuguru hirya no hino, ariko bikaza kurangira ukwezi guheze ugasanga nta mafaranga ufise, ukama ugenda mu bagenzi bawe tinguriza ukabona ibintu vyarase. Ariko ukabona hari n'abandi bantu ubona bakora kandi ukabona bakora ibibayabaye, ariko stile ukabona abo bantu bo bakomeza kuba baba abakire. Mbega uba wibaza yuko vyoba biva kuki? Ico nokubwira nuko hari amategeko canke imyitwarire y'amafaranga wewe ugenda urahonyanga ugasanga utwo dukosa ugenda urakora nitwo dutumye tukugumiza mu bukene ubona urimwo, ariko ugasanga abandi nabo ubona batera bakomeza kuba abakire hari ibintu bagenda barubahiriza. Rero ibi bintu nivyo naguteguriye muri video, naguteguriye amategeko 5 agenga amafaranga. Aya mategeko niyo ashobora kuyumviriza ibintu vyo kuzoza uhora ukora ukwezi ukaza kurangira amafaranga yawe yaheze ku kwezi kugahera uri kurarira uri muringuriza nuko ibi bintu bitazogusubirako niwumviriza amategeko hama ugatangira kuyasanisha n'ubuzima bwawe. Rero ico usabwe ni ugukurikirana iyi video kuva ku kantu ka mbere gushika ku kanyuma, kuko ushobora gusanga itegeko ryo guhindura ubuzima ari itegeko riri hagati canke riri impera. Rero nuko wofata akanya ukanyumviriza. Reka tugende ku itegeko rya mbere. Itegeko rya mbere riravuga ko utokoresha amafaranga utarayaronka. Namba uri wa muntu ufata ukaza usanga uriko urakora ku kwezi, ariko ugasanga kwa kwezi warakwinjiyemwo uriko ugenda ukuguramwo ibintu kandi nawe amafaranga utarayahembwa, nuko muri ico gihe namba umeze uko nuko bizoza kurangira n'ubundi ugumye muri nguriza. Rero nuko wokwiranje ugakora ibishoboka byose ukaraba ku buryo woshobora gukora ugakora ukwezi ukaza guhera nyamba amafaranga yawe ufise uriko urakorera utarayinjiramo, kuko mu gihe uzoba wayinjiye azoba ari ibintu bibi. Rero ico usabwa nuko woraba ukuntu wokwiranje uko ariko kose ugatungwa n'amafaranga ufise. Rero mu gihe uzoba ari wa muntu ugenda ukaguma uhora ufata amadeni kugira uzoshike ku bukire, uzosanga ari ikintu kizokugora cane. Rero mwige gukoresha amafaranga mufise, nivyo byoshobora kubahindurira ubuzima. Burya abo bose ubona bafise amafaranga menshi suko batavuga ngo bayakoresha, ahubwo nuko bamenya ukuntu bayakoresha, bakamenya ukuntu amategeko y'amafaranga. Rero nawe nutangire kumenya ukuntu ushobora gukoresha amafaranga ufise, pana gukoresha amafaranga ubona utararonka. Reka tugende ku itegeko rya kabiri. Itegeko rya kabiri ravuga ko namba ubonye urose amafaranga yuko banza ukiyishura imbere. Iyo mvuze kuyishura imbere nukuvuga aho ugiye mu bintu bya saving. Iri tegeko rivuga ko namba uri wa muntu ufise amafaranga ubona uhembwa amafaranga, nuko uca ufata 10% de la capitale canke 20% ukabanza ukayishira ahantu ku ruhande. Ico nico bita kwihemba. Mu gihe amafaranga yasize ku ruhande urumva bara amafaranga usize ngaho ya saving. Amafaranga uko hagenda hera igihe niko ugumushashira ngaho niko atera agenda agwira. Mu gihe ubonye yagwiriye ushobora guca wafata ukaraba nk'ikintu yashoramwo kugira ngo amafaranga azoza arakuzanira yandi. Rero iri tegeko naryo
rirafasha kuko hariho abantu usanga bakorera amafaranga ugasanga amafaranga yose baca bagiza ko bayarya. Ico no guhanura namba ubona umeze uko ntibize bigutangaza ni wabona ugiye no kurangira ukazorinda usaza n'ubundi uri umukene. Rero nuko mwokwiga kubanza kwihemba imbere. Namba ukorera 50,000 ku kwezi banza ukuremo 10% de la capital, bisigura yuko ari 5,000. 10% ni 5,000, 20% ni 10,000. Rero ico oya mubanze mukimenye, mubanze mugisobanukirwe. Reka tugende ku itegeko rya gatatu. Itegeko rya gatatu riravuga ko amafaranga akunda akazi. Namba ubona ufise amafaranga y'amafaranga wagenda uragira saving ntuyagumize ngaho ngo agume yicaye, ahubwo raba ukuntu ayo mafaranga ufise woshobora kuyabyaza umusaruro. Namba uraba nk'ikintu ushobora kuyashoreramwo ikintu ubona yuko gishobora kukuzanira inyungu, raba ufata amafaranga uyashire mu ico kintu, utangire kugenda wiga ibintu vyerekeranye n'ubucuruzi, hama ufata amafaranga yawe uyashire mu ivyo bintu bishobore kugukorera. Rero mu gihe utofise amafaranga ukayicarika ngaho, nuko ahubwo ayo mafaranga yawe azoguma ata agaciro. Reka ndakwereke nk'ubu nk'akarorero nk'umuntu yari afise nk'imiliyoni nka 10 mu bihumbi 2000 nko dufate mu bihumbi 2000 da. Uwo muntu mu bihumbi 2000 akaba yari afise nk'imiliyoni nka 10, agaca zibika yazisize ahantu yarazibitse kugeza iki gihe. Wibaza yuko ubu arazoba ziri mwanga kugeranije n'agaciro k'ico gihe. Uco umenya rero namba amafaranga wayafashe ukayashira ahantu, nuko uko hagenda hahera igihe niko amafaranga agenda ata agaciro. Kuko ugiye kuraba nk'ikintu cagurwa dufate nka parcelle yagurwa nk'imiliyoni nka 10 mu bihumbi 2000, nuko iyo parcelle yari parcelle nini. Ariko ugiye kuraba ubu aya nk'ahantu hoba haragurwa nkayo mahera usanga nimwe buri wosanga hagurwa nk'imiliyoni nk'amajana nk'abiri, higwije hafi inshuro zingana nk'uko nk'incuro hafi 20. Rero ico umenya nuko amafaranga atabikikwa, ahubwo uraba ikintu yashiramwo ugashira mu kintu gishobora kuvyarira umusaruro. Dufate nk'akarorero ushobora nko kuyafata yari nk'amafaranga yawe ukagenda ukayaguramo nk'ubutaka, ambari nk'itongo ryo kurima, ukaraba ibintu woyaguramwo kuko navyo birahari. Namba muba mubikeneye yuko nababwira ibintu woshobora gukoramwo ishoramari, nuko mwoca muvyandika muri commentaire hama nkazoca ndabakorera video. Burya ikintu nokubwira, namba uri umuntu ugenda urankurikirana kandi ibintu ndakubwira ukagenda urabishira mu ngiro, nuko ubuzima bwawe mu gihe kiri imbere ushobora kuzohinduka. Rero ico nokubwira, namba nawe woba uri mushasha ukigera ngaha kuri urubuga akaba ari rya mbere tubanye, ico usabwe nuko wokora sabone, kuko iyo ukoze sabone ufise amahirwe yuko ibintu vyawe bishobora guhinduka ugasanga wisanze ku rwego rwo hejuru. Rero ico usabwe no gukora sabone. Reka tugende ku itegeko rya 4. Itegeko rya 4 riravuga ko wokwirinda ubuzima bwo kwiyerekana. Namba uri wa muntu ufata amafaranga ukasanga uri kurashira mu bintu bidakenewe, ugasanga uri kuragura impuzu zidakenewe, ugasanga uriko ufata amafaranga yawe ugura ibintu ubona bihenze, ariko ugasanga ibyo bintu nubwo ubigura ntabwo bikeneye, ahubwo ubigura kugira ngo abantu bashobore kukubona yuko ukize, ariko mugabo nubwo ubereka yuko ukize ugasanga uri umuntu w'umukene. Mu gihe uzoba umeze nk'uko, nuko bitazokurangirira neza, nuko bizorangira ibintu bitagenze neza. Rero nuko wokwiga ukuntu wamenya gukoresha amafaranga yawe ukayakoresha mu bintu ubona bidakenewe. Ari ibintu bidakenewe ukabireka ukibandaniza, kuko navyo byoshobora kugufasha cane. Reka tugende ku itegeko rya 5. Itegeko rya 5 riravuga yuko kugira ngo ushobore gutunga amafaranga nuko utegerezwa kuba ufise plan, kuko nyamba uri wa muntu ukora ku kwezi ugahembwa ku kwezi ufise plan, ukavuga ati amafaranga ngiye guhembwa nzoshobora kudoca ndashira mu bintu ndashore mu bintu bitandukanye. Ariko mu gihe uzoba udafise iyo plan, nuko ayo mafaranga ni wayahembwa uzoca utangira kuyonona, kuko amafaranga uko ameze akunda wa muntu afise objectif, amafaranga akunda wa muntu afise ikintu ashaka kugerako. Rero ni waba uri wa muntu uronka amafaranga ata plan ufise, nuko bitazokurangirira neza. Rero ikintu
womenya nuko amafaranga kugira uyakumane nuko bisaba kuyakunda. Rero mu gihe uzoba utayakunda nayo ntazoshobora kugukunda. Rero nuko wokwiga ukuntu woshobora kwitwara ku mafaranga, nivyo vyoshobora kugira iki akamaro. Hama ndumva iyi video menga yo bigiye kuba ndende, nyamba muba mubikeneye nuko mwambwira nkazobakorera igice ca kabiri c'iyi video, kuko navyo vyoshobora kuba vyogira ikintu byo bafasha. Hama nkuko babibonye amafaranga si ikibazo co kuyaronka gusa, ahubwo ikibazo n'ukuntu ushobora kumenya ukuntu ushobora kuyacunga. Rero namba uri wa muntu utubahirije amategeko, niyo woba uri umuntu winjiza amafaranga menshi, nuko ashobora gutera amafaranga yose akayonga, ugasanga usigaye mu busa. Ariko namba uri wa muntu ugiye kubahiriza amategeko ndakubwiye, nubwo uzoba uri wa muntu ufise amafaranga makeya, nuko amafaranga makeya ashobora kuzoguhindura ubuzima, kuko ico ndakubwira agato karakura, kandi amafaranga uko ameze ni nk'imbuto, aho yateye aramera. Imbuto nazo urazo kuzitera ahantu hagenda ukazisarura. Rero n'amafaranga ushobora kuraba ibintu yashoramwo, ugasanga ivyo bintu birakugirira ikimaro. None ndakwibarize akabazo gatoya, mbega muri aya mategeko ndakubwiye umva ari irihe tegeko ugiye kugenderako kuva uno munsi? Nibishire muri commentaire. Hama namba uri wa muntu wumva ukunda ivideo nk'izi zerekeranye n'amafaranga, ico usabwe nuko wokora like niki kiganiro ukagisangiza n'inshuti zawe, ikitibagiwe ugakora na sabone. Hama ndumva iyi video twayisozereza ngaha, tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.